ushobora kubona n'ababivuganye yuko biyereka media bakiyereka ibitangazamakuru, ariko bashobora kubonana awikro bakabonana atamuntu arinze kwimenya atamu journalist bibaho. Jewe mpagaze ngaha ntavyemera yuko president wacu yoba yaravuye mu Rwanda mu Bubirigi atabonanye na Mutamu. Barabonanye, bararamukanije, mugabo bavuga bati kisi gihe cuko twiyereka abajournaliste ngo babitangaze, mugitegereze kuko ivy'Imana bija mu rutonde rw'Imana. Ejo bundi mwarabonye ko ministre wacu ngaha wa justice n'u Rwanda babonaniye mu Rwanda. Ibi ntibibaye bavuyeyo, none barya baserukirande. Ibisiga itangazaho nyene icubahiro asubira kuza gukandagira ngaha mu Rwanda, nyene icubahiro wacu nawe akagenda gukandagira hariya mu Rwanda. Ivyo bigira bibe vuba cyane, ibintu bimere gutya. Aho muzobura igipapuro cya mbere muzokiora cyanditse ngo twagura twamenyeshe muri presidence bijanye na communication, umuvugizi na porte parole, twagira tubamenyeshe yuko hari uruzinduko rw'urugendo rwa nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu General Major agiye kuraba mugenzi wiwe. Ubwo rupapuro mugwitege vuba cyane, muzorubona ku marezo soso. Byaheze mwitege no kubona imiduga plaque z'u Rwanda zinjira mu Burundi, z'u Burundi zinjira mu Rwanda. Ivyo muvyitege, ivyo data ico yahejeje cyavivuwe. Yesu nashimwe cyane, turayishimiye papa, turagushimiye cyane, uvyumve ko tugushimiye, turagushimiye cyane. Reka dushikanira Imana ningoga, hama mbabwira ijambo mwanya mutoya sigaje, muto cyane. Iyi message sinova ngantayivu kuko dimanche kuri kirasi nzovuga tuzoba dufise umushitsi, azoza kutwigisha, muzomubona. Na dimanche ya 20 hazoba hari umushitsi nawe muzobimenya. Ibihe biri imbere yacu bizoba ari ibihe byiza cyane. Izina ry'Imana yanje rihabwa icubahiro. Numva ubuvugishwa ngomba kuba hariko ndanumva ku rundi ruhande ngomba gutenyenya. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo hari ikintu kigira gikoreke. Uyu munsi turi tariki zinga, tariki 6. Itariki 17 muharurire kuri 17 muvyandike, ro 17 gushikana ro 10 z'ukwa kane, ro 17 zuku kugeza ro 10 z'ukwa kane muvyandike. Andika ro 17 Mars gushikana iyo interval yo kuva ro 17 kugeza ro 10 Avril. Ubuhanuzi nzobabwira tutarageza izo tariki 10. Numva nto busohora ubunyene. Kintu gikomeye cyane.
kigiye kunezereza imiryango. Kigiye kunezereza imiryango. Papa gira nezereza amafamiye. Ijuru Olivier we izi tariki 17 kugeza ku itariki 10 numva papa ari karambwira ko agira fate control y'ibibazo byo mu mazu vy'imiryango. Hari imitwaro nyinshi cyane papa agira sohore. Afise akazi guhera ro 17 kugeza ro 10 niyo matariki nahawe. Restauration, économiquement, mubimenye gusa ko imiryango igira inezerwa a partir ya 17 gushikana 10 avril. Ubu ndashimira Imana, ntushobora kuvyumva ingene ndabishimira Imana cyane ko dusigaye dufise aho tubika ibintu bivugirwa hano. Ni sawa cyane, Imana ibishimirwe. Ndimugende gutekereza ibintu birebire ngo muhave muvuga nk'uko abantu bavuze kuri Sawuli. Chese ndi Sawuli bageze hano baravuga ngo mbe burya ngo na Sawuli yarasanzwe ari mu bavugishwa. Ngo bwa mundi dadi ngo nawe n'umuvugi ngo asike afise ngo impemu y'ubuvugisha ngo yamaze kumumanukira. Oya, nta yamanukiye, narayamanye. Natanguranye nayo urugendo. Gusa nayimye ibikavyo. Nico gusa nayimye ibikavyo. Sindabishaka kandi na papa ntavyo nshaka ko. Papa yantumye ko mbabwira profesiri ngaha. Mwige ngaha ijambo niryo dukeneye. Iyi bigomvye irabihishura. Bibiri ivuga ngo kuri tugezemwo niko tugenderamo. Hama Paulo aravuga ati nihagira ibindi bintu mwokenera mpemu yera azoibahishurira. Mpemu yera ahishura ikintu iyabona ko gikene ko kirinda guca mu buvugishwa. Mugabo ubuvugishwa nyabuvugishwa butugize bungize bukugize urabufise deja. Ni mwakira ijambo ry'Imana rizima. Bwira mugenzi wangu amaso y'imitima yanyu yihweze. Mubwira ati amaso yawe y'umutima yihweze kugira umenye ivyo wizigizwa nihamagara ryayo. Now, uyu munsi ngoma kubabwira ikintu gikomeye. Simbatevye. Ngira ndabaganiriza Amato Abiri. Subiramo ngo Amato Abiri. Arimwo Abagabo Babiri. Subiramo ngo Arimwo Abagabo Babiri. Turi kumwe. Sindahatinda. Raba muri Mariko igice ca 4 umurongo wa 35. Twihute. Shiraho ningoga. Mariko igice ca 4 umurongo wa 35 tumanuke. Ego. Arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Ego. Basiga abantu hano. Ego. Bamujana mu bwato Ego. Yahozemwo. Ego. Kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Ego. Nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye. Ego. Imipfunda yisuka mu bwato. Ego. Bwariko buruzura. Ariko we yarajyamye mu mutwe w'inyuma. Ego. Yiseguye umusego yasinziriye. Ego. Baramukangura baramubaza bati Ego. mwigisha Ego. ntubabaye ko turiko turapfa? Ego.
arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora dutekereze. Come on. Umuyaga uraca haba agahwekere Oh rwose. yes. Arababaza ati ni igiki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi. Barabazanya bati mbega uyu ninde? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Sawa, genda Yona igice ca mbere. Ngwino Yona igice ca mbere. Jonas. Wahagaze? Raba ku murongo wa 4. Umanuke. Ego. Handitswe ngo maze uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga. Muvyumvirize? Haba igihuhusi c'inkomezi mu kiyaga. Ubwato bushaka kumeneka. Ego. Abasoza baratinya. Umuntu wese atabaza Imana yiwe. Baterera mu kiyaga ibintu vyabo, ibintu vyari mu bwato ngo baburemurure. Mu bisanzwe ndashaka mutahure. Iyo bavuze ngo umuntu wese yambaza Imana yiwe, muravyumva ko hari abantu bari bafise ukwizera gutandukanye. Muzi gituma kugira bivyorohe muze gutahura. Bwari ubwato bwa rusangi, ubwato bwo kuja kuranguriramwo. Muranyumva? Bari bavuye kurangura, bari bafise bagiye kurangura, bari bagiye kurangura banatwaye n'ibintu, ariko bafise ibindi. Bwari ubwato bwa commerce bugenda bukarangura itarushishi. Mutahure rero igituma bavuze hari abantu b'imico itandukanye, umwe wese yambaza Imana yiwe uko ayizera. Ni hakurya mu ndege iyo habaye ikibazo bakubwira ati umwe wese ahamagara Imana yiwe. Habari y'abayisilamu ni indege duhuriramwo dufise kwemera gutandukanye. Mwahatahuye? Manuka. Abasoza baratinya, umuntu wese atabaza Imana yiwe. Ego. Baterera mu kiyaga ibintu vyari mu bwato ngo bawuremurure. Ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo. Mwumvirize neza. Yigaramiye yisinziriye. Ego. Nuko umukuru w'ubwato aja ahari. Aramubaza ati wabaye ute gawagikazatiro we? Vyuka wambaze Imana yawe. Kumbure Imana yodusubiza ko umutima ntidupfe. Bose baravugana bati nimuze dukoreshe ubufindo tumenye uwutumye dutegwa ibi vyago uwo ari we. Ndashaka mwumviriza ahantu kwanza ataraheza gusoma. Amato abiri arimwo abagabo bose basinziriye. Umwe bahindukiye bamubwira, kandi ayo mato yose ari mu kibazo afise imifunda. Umwe bahindukiye bamubwira ati nturushe witegeza ko tugiye gupfa. Uwundi nawe bamuvuze bamubwira ati wagivagundowe, wagikazatirowe. N'abagabo babiri baryamye mu bwato basa nkaho umenga bari concerne y'ico kintu kiko kiraba. Mugu muryo babiyegereje mu kubaganiza ntibabaganije kumwe. Umwe baravuze ati mwigisha ati ntutubabaye ko tugiye gupfa ngo uruhu nadutabara. Uwundi nawe ati wagikazatirowe, funduruka aho hantu nawe wambaza Imana. Donc Yesu ntibamuvuze bamubwira ngo nusenge, Yona bamuvuye bamubwira ngo asenge, afashanye nabo gusenga. Soma. Bose baravugana bati muze dukoreshe ubufindo tumenye uwutumye dutegwa ibi vyago uwo ari we. Nuko bakoresha ubufindo bwerekana Yona. Baca baramubaza bati ehe tubarire utubarire uwutumye dutegwa ibi vyago uko ukora igikorwa giki. Mazurorere mwumvirize nga kuko ufise umwanya muto. Mwumvirize nga uteje ikibazo arasinziriye. Abatari bakwiye kugira ikibazo barahangayitse.
alo alo uri teza ingorane muri ubwo bwato, la cause y'izo ngorane araryamye, ari mu mahoro, ari mu mpore, arisinziririye, n'ivy'imiyaga ntiyumva. Abatari guhungabana nibo bariko barahungabana. Soma. Ehe, utubarire uwutumye dutegwa ibi vyago, ukora igikorwa giki? Uruwa hehe? Uri uwo mukihe gihugu? Uri ubwoko ki? Arabishura ati, ndumuheburayo, nubaha uhoraho, Imana nye n'ijuru. Ndashaka mumvirize kugira ngo mutaza kuntera kubatevya ntabishaka. Nibuntwara kuja kubasigura. Ndahasiguye muhumvirize. Mutekereze umuntu ariko mutekereze ingorane. Ingene ingorane ishobora kuvuga ko yubaha Imana. Ingorane ariko yubaha Imana. Ngira nkubwire ikintu gikomeye. Nshobora kutazosubira kukubwira. Ucumva uyu munsi. Nutacumva neza, ugende kuri YouTube yacu. Ugende ugisubire kucumviriza. Wumvirize presentation y'uwo mugabo. Ubufindo bwamufashe. Basanze ko ari we bateje ivyago. Abo bantu bamaze guhomba kuko ivyashara vyatawe mu kiyaga. Bamaze guhomba ivyo bari batwaye bataye bataramenya source yariyo. Bafashe ivyabo bagiye gudandaza ubutunzi, uruhombo rukomeye. Uruhombo rukomeye. Inyuma y'uruhombo akare ugenda kumenya waruguteje. Iki gihe, subiramo ngo iki gihe. Ndumuheburayo, umuntu yubaha Imana. Wubaha je mu bisanzwe namye narahasomye numva nari nkwiye kuca ndamuhurusha iyo bantwari. Naca ndamuha ikofi ry'umuriro iyo abaje turi kumwe aho hantu. Kuko ndababaye, nahomvye, ibintu twabitaye, araryamye, andimwo atandimwo. Dufatanye urugendo tutarufatanye. Twumvira hamwe uko numva siko wewe yumva. Aramfunze mu maso, turagendanye urwo rugendo, ndiko ndashita mu nyuma nkagenda kumenya ko ari we yabaye source yashite yanjye. Kubera iki? Yagiye arambeshesha yuko tuvyumva kumwe ivy'imweme. Yagiye arambeshesha yuko ivyo ntahura ari ivyo ntahura, atahura nawe. Ndi umuntu yubaha Imana. Soma uheze haba mvuga iki? Ego. Arabishura ati, ndumuheburayo, nubaha uhoraho, Imana nye n'ijuru, yaremye ikiyaga n'imusozi. Maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi. Baramubaza bati, ivyo ukoze ni biki? Kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze uhoraho, kuko yari yabibabwiye. Komeza pa. Kuko yari yabibabwiye. 11. Baramubaza bati, tukugire gute? Yarahunze Imana, mwavyumvise? Yari yabibabwiye ati mimi ndiko namuponyoka Mungu. Hii matatizo musiyoni ni juu niko namuponyoka Mungu. Mwambie mwenzako njoo ngorane hizo. Njoo hizo. Ngorane zote ze utapata mwa hii safari ni ngorane za kumuponyoka Mungu. Ngorane za kutaka kwibwira yuko ufise ubwihishe tobonamo. Yari yabibabwiye, manuka. Baramubaza bati tukugire gute ngo ikiyaga kitureke kibe agahwekere? Hazi impore. Ego. Baza mugenza wati mbega woba waramenye ibisabwa byose kugira ngo aho uherereye haba impore. Nimba utarabimenya neza ngira ndiko ndagenda mbabwira kimwe gituma haza insecurity ahari hakwiye kuba security.
igituma haza impore ahatari impore. Abo bagabo baramubwira ati tugire dute ko twumvise ko ari wowe kibazo? Vyogenda gute kugira ngo mu rugo rwanje habe umutuzo? Vyogenda gute kugira business zanje zitekanirwe? Vyogenda gute kugira ngo iyi safari yetu tufike iki kiyaga gitekana? Umviriza, baramubaza bati tukugire gute ngo ikiyaga kitureke kibaga hwekere kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya. arabishura ati ni mu nterure mu kiyaga niho ikiyaga cyo babera agahwekere kuko nzi yuko iki gihuhusi c'inkomezi kibahora jewe. What is this? Kirababaje. Yona ntabwo ari we Jonas wanje, no, ntabwo ari we Yona. Mungu Yona, mtumishi wa Mungu Yona. Yona ni mukawushi sana. Yona, umuntu araba mu buzima bwawe abizi ko ari ikibazo, arakunyengetera mwazi ko ari ingorane. Yarabizi, arabwira ati nukuri jewe nubwo tujanye muragira ingorane. Urabona ibintu niko icara gatoye papa, icara sinza kwisobanura ahubwo ndahejeje kuko nka ibi bintu no bijamwe ibwina ni binini cyane. Ngira ndabice hejuru nzobigarukako mubinyibukije, nzobigarukako kuko namwe ngira ndabasiga ahantu mutashaka ko ndahabasiga. Numva shaka guheza kandi si kuvuga ngo ntari guteba na saa 7 no yigeza saa 8, sinshaka ngira mpeze ni birebire. Nyumviriza, abagabo babiri baryamye mu bwato, bose barasinziriye kandi ubwato buri mu kibazo kimwe, yaba ubwato bwa Yesu yaba ubwato burimo Jonas, bwose ufise ikibazo kimwe. Hari igihuhuta, umwe bamuvyuye bamubwiye ati dutabare, uwundi bamuvyuye bamubaza ati wagipfuwe kutashikiranye natwe, kutababaye nkuko tubabaye. Reka mpere kwa Yesu gato kwa Yesu. Yesu izi nkuru ni nkuru muzi. Yesu yari yababwiye ati tujabuke tuje hakurya. Mu bisanzwe ari ikintu abantu badatekerezaho. Yesu ntigeze avuga ngo tujabuke. Muze mumenye imvugo y'Imana. Imana ntabwo yavuze ngo ni tujabuke tujabuke. Yavuze ngo tujabuke tuje hakurya. Iyi Imana ikubwiye ivy'urugendo, ikubwira n'iherezo ryago. Ntikubwira ngo dufate urugendo, ikubwira ngo dufashe urugendo tugiye aha. Ngiki igihugu ndabatwaye ni igihugu cy'Ikanani, kimeze gutya na gutya. Ni Imana idushikana, ifatanye urugendo natwe iradushikana. Yarababwiye neza, arababwira ati umviriza, ngira ndabaterure tuje mu bwato, mwinjire mu bwato tugende tuje hakurya. Ahantu hari ikigisho gikomeye cyane kuko ubwa mbere biri tubwira ngo bagiye mu bwato ngo basize abantu. None bo bari bande? Kuko bibiri bivuga ngo basiga abantu binjira mu bwato. Basiga abantu binjira mu bwato. Deja baraparvenye, barabashije gushobora gusiga abantu. Kuko urugamba rwo gusiga umuntu ni urugamba rukomeye udashobora kwibaza. Umuntu nico kiremwa cya mbere kigoye gusiga. Iyo ubashije kugirirwa amahirwe abantu mwagendanye nawe uri umuntu nkabo, ukagirirwa ubuntu ukinjira mu Mana hama ukabasha kubavako, ntushobora kwibaza iyo ntsinzi ingene ingana. Kuko gusiga umuntu akuzi, gusiga umuntu mwagendanye, gusiga umuntu mwasangiye, ukagirirwa ayo mahirwe ukamusiga, bagiye hakurya. Ni kuvuga ngo abo bantu babwiye ngo tujabuke tuje hakurya, n'abantu akuye mu bandi bantu, ntababwiye bose. Ntabwo abwiye abo bantu bakoraniye bose ati fata amato mwese tujane. Atoranyijemo ba bantu biwe, mwebwe ntimukwiye kuguma mu bantu, bavemwo muje mu bwato tujabuke tuje hakurya. Mu yandi mvugo tubasige, siga abantu, vana nabo. Bibiliya shinga intayi yuko basize abantu binjira mu bwato. Muranyumva? Twara umwana hariya, mutwara hariya. Nyarutse. Mutwara hariya.
basiga abantu baragenda binjira mu bwato. Ndashaka mwitegereza iyi imaje ingene murabe inyifato ya Yesu, murabe n'inyifato y'abigishwa biwe bari kumwe, bari mu bwato bumwe, nta mashambra ahari. Yesu agishika mu bwato arasinziye. Ngo bagere imbere, igihuhusi kirakubita. Yesu ntiyavyuka guma asinziriye mu gihuhusi. Abo bajanye baja kugwana n'igihuhusi, baragwana babona ko bataza kwishobora. Bagenda kwibuka ko hari umuntu asinziriye, umuntu asinziriye mu gihuhusi, umuntu afise impore. Urabizi iyo turiko turababwira ikintu c'impore, hari abantu mutabitahura, hari abantu bibwira yuko ibibazo bitegeza kuzorangira, ntibizopfa biheze. Guhera ku ibibazo ni Yesu kugaruka. Yesu ntabwo adukuriraho ibibazo, aduha impore mu bibazo. Niwe wenyine ari capable yo gushobora gutanga impore mu ngorane, ugashobora gusinzira hari ibiguhanze. Niwe afise uwo muti wenyine. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka mwumvirize. Yesu yari abizi biza kuba mu kiyaga, yari Imana. Kandi nimba yaraparvenye guhoza kijya kiyaga, ndashaka munyumvirize, yari capable no kukibuza ntigihungabanya abantu. Wanyumvise? Hari umuntu atanyumvise? Mu bisanzwe niwe yabashije kukinumya. Uravyumva? Ni kuvuga ngo yari afise n'ubasha bwo kukibwira ati ntunaze kivyur'ingunza, udutekane tugende mu mahoro, ntunkakaze. Aha rero niho uca utahurira igituma Yesu yasinziriye mu muyaga, mu bihuhusi. Yasinziriye kubera iki? Kubera ama circonstance yose ayafise mu intsinzi. Kubera rero uwijuru ukwari ariko ndi, nicyo cyatumye Yesu ahindukira ahejeje kugira ngo hora tekana, ngo kiratuza, ngo haza impore. Ahejeje carahindukira ababwira ati nibiki mwebwe. Mu yindi mvugo yarashitse kwabwira ati ntimwari mukwiye kumvyura, namwebwe ntimwari mukwiye guhangayika. Mubonye ntuje namwe nimutuze, mubonye ndagahore namwe nimubagahore. Niwagera ahantu ubu umukristo atahura yuko marwe yuko hari ikibazo kikarangira ukaneze ugatamba, ugatahura yuko ngaho imbere hari ikindi, uzokwamutuza mu kibazo. Kuko hari igihe ikibazo kiba kirangira ukacusa nk'umenga wiprashije mu kibazo cyaho utazosubira kubona ibibazo. Mugabe ikibazo gikugwaho haza ikindi. Niyo si dutuyemo. Mukwiye kugira umutima wo kumenya ngo buri kibazo cyose gitera umwana w'Imana, gitera uwamenye Kristo, gitegezo kuza naco ubwaco kibizi neza yuko n'inyishu yaco ihari. Uwo ni wa mutima w'umwana w'Imana utegeza guturizamwo, kumenya ngo niki naco kiraje. Ntibinasaba ko nisunga ko hari ikindi cyaheze. Niki naco nticafuye kunzako, hari irindi shimwe kigomba kunzanira. Nimba renda kibona mwishimwe kuguruza kukibona nk'ikibazo, ni kuvuga ngo no muri cyo ndatekana. Nico gituma Dawidi yavuze ngo no mu ntambara naho ndarema. No mu ngorane naho ndarema. Kwa Yesu bavyuye uyu mugabo bamubwira ati dutabare. Ababazwa n'ukuntu badafise impore, ababazwa mu yindi dena natekeza ko Yesu yashatse kuvuga ngo mu bisanzwe babwiye ngo abantu bukwizera guke, ni nko kuko yashatse kubabwira ngo ntimwari mukwiye kumvyura ako karakabazo namwe mwari gutunganya, kuko uko ndi niko namwe muri. Urabyumva? Kubabwira ngo abantu bukwizera guke, ni nko yarababwiye ati no s'il vous plaît, mumvyuriye iki, mumvyuriye iki. Iki cyari kibazo cyo kurinda kumvyura. Hama ikintu giteye ubwa muri ubwo bwato bwa Yesu, murambabarira, muri ubwo bwato bwa Yesu ikintu gitebwa ntimukizi. Birababaje cyane kugwana, kuba mu buzima bwa mekaniki uri kumwe na Yesu.
ibiyinye ntabwo bavyumva abantu, ntimuvyumva mwa bakristo. Uguma ugwana uri mu ruho, baguma bakunigura, Yesu aba muri wewe. Izo ntambara niziki Yesu akubamo. Muri Mika hari ijambo rivuga ngo mbega kutaka nk'umugore ari kubise, umwami wawe yapfuye, mbega umujyanama wawe ntagihari. Nigitangaza ingene bagiye kumwibuka barushe, tugenda kumwibuka turushe gute kandi turi kumwe n'igisubizo. Je nari guhindukira ndi Petero, nabona Yesu araryamye nkaca ntekana, kuko ntabwo cyari igitangaza cya mbere Yesu akoze. Bari yamaze kumubona kenshi, bari barabonye ingene abaha amafi ku murango baroba mu ijoro, bari barabonye ko ari Imana, bari bamutegereje, bari bamuzi. Mugabo guhindukira nkasanga amazi, urazi ko aya mazi yari karagwa mu bwato yamumeneka ko naho. Ntabwo yari aya mato y'ikizungu ya kino gihe, yari aya mato ayabita ntuzenya ibipe. Ibipe murabizi? Ibipe ni ubwato bw'imbaho bakora, uzogenda ngaha ku barovyi urabubona. Nivyo bipe bavyita ibipe. Muriko muranyumva? Ni kuvuga ngo yari amato asanzwe, ntabwo yari amato uvuga ngo Yesu ahantu aryamye ngo ni mu gashambre. Arya amazi yari karameneka y'igihuhusi, yari karamumenekako, muga ntivyamuvyuye. Hari ibintu bishobora gusuriranya ku ruhande rwawe ugatuza kandi biriko birasuriranya. Yesu abyutse arababwira amanza ugana n'ikiyaga tutekana, sindabaganiriza muri induru kuko urumva nyene ikiyaga cyako kirakubita. Amanza aragihoza, aje kugihoza arahindukira arababwira ati bantu bo kwizera guke. Ndagarutse rero ahantu nari guteba cyane, mugangira mperezeko ko nzogaruka kuhimba neza. Mu bwato bwa Yona suko vyari bimeze. Ndiko ndasengera umuntu, nyumviriza, ndiko ndasengera umuntu hano muri kino kibanza, agirirwa amahirwe n'ubuntu n'Imana, abashe kumenya uwo bagendana uwo ari we, uwo bakorana uwo ari we. Ndakunda kuvugira ijambo, ndarigarukanye, ndarivuga kenshi. Usomye Ecclesiastes 3 verset 3 cyangwa rimwe gushika kuri 3, haravuga mu siguzi, haravuga ngo ikintu cyose musi y'izuba gifise igihe cyacu. Hari igihe cyo gutwenga, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kwegeranya, hari igihe cyo gusanzaza, hari igihe. Ikintu gigiye gutera ubwoba rero ntukizi. Mu kintu cya mbere ukwiye kumenya no gutira kwa attention cyane, ni vyiza ko wiyangaje kugendana n'umuntu uzi igihe arimo icarico. Iyo utamenye uwo muri ko muragendana igihe arimo icarico, ubihomberamo, ubikomerekeramo. Kubera iki? Uku twicaye ngaha twese, umwe wese afise igihe ciwe. Bwira mugenzi wawe ati ntidusangiye ibihe. Uri mu bihe vyawe, ndi mu bihe vy'iwanje. Mugabo birashoboka yuko biciye mu kuganira, mu kuvugana, mu gufatana urugendo, kuba turiko turasangirira hamwe, dushobora kwisanga dusangiye igihe. Kuko na Mariya na Elizabeth bari basangiye igihe, barutana amezi ariko bari basangiye igihe. Nico catumye Mariya mu gihe batamutahura nk'umukobwa yatwaye inda, na Elizabeth batamutahura i Buyuda ko yatwaye inda n'umukecuru, umwe n'umukecuru undi n'umusore, mugabo basangiye igihe. Kubera basangiye igihe nibo bategeza gutahurana muri iyo situation. Ni kuvuga ngo Elizabeth nta wundi muntu yari kushobora kumutahura avuze atari Mariya, na Mariya nawe ntiyari gutahurwa n'undi muntu atari Elizabeth. Elizabeth aronse umwana mu gihe kitarico, na Mariya aronse umwana mu gihe kitarico, basangiye igihe kandi bamuhawe n'umugabo umwe bose. Mariya arikora agenda kuraba Elizabeth. Iki gihe shengero rya Kristo, Imana igutabare, ubishiremo umwetu nabisengere, ureke gufyinda, ureke kuvyorosha. Ni vyiza kumenya umuntu mugendana, abantu mugendana, abantu muhura abaribo.
kubera iki bayona ntibakeneye gusenga, bayona ntibababajwe n'ukuntu uri kurahomba. Yona ntabwo ababajwe n'ukuntu uri kurata ibintu byawe uruhombo, ivyo wari ugiye kugurisha ariko birashita, umubwiye ko ivyawe bitariko biragenda neza, ntabifatana uburemere, ntashobora kumva uburemere bw'ingorane uri kuracamwo. Yona ntukeneye kumuhamagara ngo fasha gusenga, Yona nuwo guterura ugata hanze kugira hazi impore mu vy'iwawe. Yona urasohora ugata akiri mu bwato bwawe, igihuhusi n'igihagarara. Nta muntu yanyumvise. Yona ntagufasha mu mwanya uri kurambaza Imana kugira ingorane zihere, wewe abaryamye. Yona muhura mu gatondo ukamuhereza ibihumbi 100, ayabitora akumva ntacyo wakoze. Uravyumva? Nta kontra mwasinyanye kutegeza kumuha, muga yaharaba akavuga ati uyu mutipe afise menshi, akababazwa no kumuha ibihumbi 100 atakoreye, akumva ko ari kumuha umuriyoni. Yona umuha ibihumbi 10, avanga urya mutipe ngo arasuzuguye atavye yarafise. Yona arakurya ariko atagufitiye uburemere, arasinziriye. Niwe munyamikoshi, niwe yateye iyo mikoshi. Uriko uravyumva? Donc aranabizi ko ari we ngorane. Niwe yandi mvugo bagenda kumuvyura, ntiyari mwitiro y'ubutikoma. Yona yaravyumva biriko biraba kandi yarabiza ati ni jewe. Yona nta pitié, Yona nta mutima wo kugira ikigongo wundi. Yona ntimunegosya. Nagomba ndakubwire mpeza kuko nzogaruka kumuvuga ko neza. Yona ndamwinjira. Yona terurute. Yona igituma utegeza kumwirukana mu buzima bwawe, uzutinye wofu mubana na Yona akora ivyaha, ntubane na Yona tumvira. Wofu mubana na Yona agifise ingeso y'ikintu kanaka ataraheba, muga kubwira ati ndiko ndagwana kugira ndagihebe. Ntubane na Yona w'umugararizi, kuko impwemu y'ukutumvira bibirigeranya n'impwemu y'ubupfumu. Iyo uri umuntu utumvira Imana ikubona nk'umupfumu. Yona yaratinyitse cyane, Imana niyo yari imutumye. Mutekereze kugendana na Yona ahunze Imana, uyu munsi rero birarenze. Uyu munsi turagendana na ba Yona bari mu ishengero ariko bagifrekanta mu bapfumu. Tugendana na ba Yona bicaye mu ishengero bafise amayirizi bambaye. Ba Yona twicaranye na ba Yona bari kuri target yo gukwiba ikintu cy'agaciro cyawe. Yona suwo kwambaza ngo igihuhusi gihagarare. Urashaka impore, Yona uramusezera, uraterura ugatayo. Ariko Imana ibagirira ubuntu muri uyu mwanya mutoya, ube wumvise ikintu mvuse. Nagira ndababwira ikintu gikomeye cyane, ikintu gisambura mukuza kugusambura citegura igihe kinini kitangana n'igihe muzomarana. Subiremo. Ikintu kikudeturiza kizokonona ubuzima bwawe kikwitegurira igihe kinini kitangana n'umwanya bizogitwara mu gusambura. Umwanya wo kugusambura uba muto cyane par rapport y'igihe cya preparation kuza kugutera. Nta muntu yanyumvise. Wowe ni kuvuga ngo umuntu igituma kugira ngo hatahura ahantu umuntu mubi igihe cyose utari umuntu usabana n'Imana, ufise ibyo kwana n'Imana, niwe muntu wa mbere mu yindi mvugo umwansi aragoye kumenya kuruta ubukunzi. Umwansi afata umutima w'umukunzi wa vrai
akaba ari we yiyambika, agaca yambura bwa bubi akabushira kuri ujya afise umutima w'urukundo, akabana nawe ari umukunzi wawe. Mugabo ariko arategura ngo hari umunsi nzomusambura. Yona yarubahutse arabwira abantu, arababwira ati umviriza sha, izo bintu nimubireke, nimunte mu mazi. Yona ni gitimbayi, yaravise impemu y'umugararizo ku buryo urabona musanzwe ari gutuma babwira ati umviriza ndababwire ikintu, je n'ubundi nari impunzi, je sinagendeye hejuru y'amazi ko sindagenderako, aya mazi ni mabaye, nimuvume mumfuka cyangwa mungirire imbabazi, mumfashe gusaba Imana imbabazi itugirire ubuntu, igabanye iki gihuhusi tugende. Uwo n'umuntu ni Yona afise umutima wo kugaruka. Yona we yavuga ati tano mu mazi. Yona ntamenya aho utaye hose, avurugana ahantu hose. Ahantu honyene Imana yabonye ko homara amanyama Yona ni mu nda y'urufi. Mwe mutinya umuntu yasengeye mu nda y'urufi. Vyaranse ko ni mwe muzicika no mu nda y'urufi, no mu rufi yaravuga. Mwe mumva uwo muntu ibwina hiwe ingene hangana. Murahumva umuntu ashobora kudiskita, yananiwe gusenga, arahiyaguye, agiye gusengera mu nda muri estoma y'urufi. Hama sino gusenga, asenga besha, tindakurahiye ndakecumita Yesu, aturumva atubunaho ngerageza ubwa nyuma ngo nukuri ndagapfa, ngo ndakabura umwana wanje, ngo ngubu ngo nihunte uruva. Imana ati sawa, irugenda rumuciriye rumutaye ngo ashike avugishwa n'inzigo, murapfuye mwese muragapfa. Aheje kuvugishwa kandi bakamuhagarika ati hagarika tugusati, oya utumvise ni ntiyanashaka bumva neza, ngo arangize Imana ibimujambira mu rutubwenge, abantu bose barumva message. Umwami atanga itegeko barihana, bamaze kwihana Yona agenda abwira Imana ati muze uko naromba yasana, tibi nivyo vyatumye ndaguhunga, nari ndabizi yuko tegeza uri umunyemba basi ungebasame tunikwa nabiyuwa chomara tsikota nataka. Yona ninagaruka kumwabwira nzobabwira Yona nawe ico bivako. Ntukagendane ubumvise umuntu akubwiye ngo mvise gikomere, umanze ufate fre umubaza ati twafashanya tukagikiza, akubwiye ati jewe n'ukuri biragoye hunga, kuko umunyagikomere igihe cyose yama yumva burya wabare by'igikomere hari umuntu yoba umufasha kubwikorera. Komereka nawe uvyumve kumwe nanje. Nico gituma umuntu yaguye, uravyumva, arondera wari yarigeze kugwa akavyuka, Mariko ariyubaka agende guprovoka, kuko ivyo twaciyemwo turabivamwe ariko kenshi nituvyibagira. Arakwibutsa munyabikomere. Ndabira mugenzawe, ra mugenzawe, nahuye n'umwana wanje aranganiriza, namubwiye ati peti we nta bintu uvuze, nta vyuzi wa muhungu wanje, icuzi gusa nuko impemu yawe iri kumwe nanje. Umva Yona nuguta, Yona nta santima, Yona sohora mu bwato bwawe. Ukeneye impore, ndabira mugenzawe tukeneye impore. Kandi rero urabe ikintu gitangaza, ntona ko ndiko ndavuga Yona, ndiko ndavuga Yona, mwese mukanuye nk'abantu muriko murumva Yona mushasha kandi mubafise. Cyangwa mwebwe ati pastor urakoze turahezagiwe, ariko je Yona ntawe mvise, mbo reka niyubare usanga azoza. Ntawe uvise barahari, ni nabo benshi bari kuri page ba Yona, niyo bagezweho. Yona usimwambi muombe, fukuza. Ukeneye impora ahantu herereye, menya ngo ndiko ndagenda nande, gendana n'umuntu ushaka kubwira ati vyuka dusenge, ndi muri iki kibazo mugafashanya. Fasha ngiye mu minsi 3, uwo mfasha umufasha umwe ariko tube mu mpema. Ahakubwira mugabo Yona sinzira. Bene data, no mu bakozi b'Imana rero ba Yona benshi cyane muri aba bahagarara imbere. Yona ba Yona uzamenya gute? Akubwira ati dufasha yindwi, sans manger sans boire, yaheza kuyabatamu akarya nk'uwimuka.
nta buremere abikubwirira imbere ati uburemere bukomeye tuyirondere bene da ntimurya ntimunakoze n'imbombo akarya kurusha abazima n'abapfuye. Bayona ufise uburemere, bayona bagusaba ibimazi bakabirya ariko batagusengera, bayona baguhereza ikintu ariko ntashobore kumenya ko icyo kintu wakiruhiye kitapfuye kuza. Bayona b'umutima udashima, utabona agaciro k'ingene uwo muntu yigomwe yitanze kugira ngo ashobore kuguhereza icyo kintu. Ndaba mugenzi wawe umubwire ngo ntugwane urugamba uri kumwe na Yesu. Aho ni mu bwato bwa Yesu. Reka kugwana n'ibihuhusi kandi uri kumwe n'utegeka ibihuhusi. Hanga amaso tumera Yesu wenyene kuko niwe nyanduruko yo kwizera. Murabe arabihoza ivyo bihuhusi. Yarabasuzuguye, yarabihojeje mugabo yabihojeje barushe batose bamerewe nabi. Reka gutinda no gushaka kuvuga ngo nta muntu mfise kandi umuntu umubona. Complication kandi wahuye n'agakiza. Yesu aramwitegereje amugira ikigongo, araje aramubwiye ngo urashaka gukira. Ivuga na marayika atababwira, marayika yaje akazikurura hama bashoye kugwana bakagwaye bagakira, akaca yisubirirayo. Mugabo ahuye n'umuntu amubwira ngo urashaka gukira, atangiye kubaza abantu agakiza karahari, uje mu byo kwisobanura. Tumbera Yesu wenyine. Bene data reka sozere kuri iki kintu. Abantu ntimuratahura, abana b'Imana ntimuratahura igituma ijuru ryakwisa umwana. Nibi navyo biri mu bintu bibishe birabarembeje. Ramubugeza mu byo turi umwana, muraba temwe n'izo mvi zawe uri umwana petit we petite, hamwe n'imyaka uri umwana. Urazi igituma uru rugendo ntushobora kurushobora ushaka kuba umugabo kandi uru rugendo uruyoboye nawe ari umugabo. Ntimushobora kuba abagabo babiri, wowe uri umwana. Bakubwiye ngo uri umwana, mu bisanga kubwiye ngo murabizi mu mico y'ikintu ndakubwiye ngo wewe uko peti ngo toka ngo wa mwana we ngo ntukavuga aho turiko turavuga. Murabizi ko ari imvugo itaryoshe. Mugiye mvugo isuzuguritse niyo mvugo ikwita ijuru rikwita uri umwana. Kandi iyo bakubwiye ngo we peti tutoke ndane bakuba banataba ongeye warashobora kwidoga ariko unatoka unaenda juna byogo gipeti. Ibintu biranga icana umwana ntibituyenye ata usifura yibe banakwambia akiri tuna obeiri. Ntuzobasha kugendana na Yesu utiyumva kuri umwana. Muzana na murabagabo, mugwa muza mu nzu y'Imana murabagabo mwese. Anya hahagaze umugabo umwe niwe Yesu wenyene, niwe wenyene. Wowe uri umwana. Nico gituma atabahinduye kuba abagabo bashitse, yabahinduye kuba abana. Utaremera kuri umwana ugumuzana karikire zawe, biragoye cyane kugira ngo ubone imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Turabana, uri umwana. Nico gituma umugabo amaze imyaka 50 nka Papa Jordi ahura n'umuntu, agahura n'umusore akamubwira ubutumwa. Umusore akamubwira ati fukama subiramo mwami Yesu ndakwakiri. Waheza kwatura akakubwira ati umviriza guhera uyu munsi waye umwana w'Imana uvize 50. Tirera ha rero kugira ngo ukure kurya umwana arya akanwa ubuyi akanwa amata tiko na utangura ja mwijambo ngo ugatangura kuzuraza uri kigabo cy'imyaka 50 urisha kuba bebe nk'uyu duhejeje guheza kire ugikizwa ubungana n'uyu mu bebe banakugaburiye wowe ushaka gukizwa mu mezi 3 gusa watangiye kumva ko nawe hari ico wovuga. Uri umwana. Yesu nashimye. Ndasozere mbabwira usenga Imana iguhishurire abantu bari ku nzira yawe. Usenga Imana iguhishurire apana nabo ku nzira yawe. Abo ku nzira yawe nabaye sabo mugenda asaba genzi gusa. Abo mushobora gukora na afere nabo. Ushobora guhereza dosiye yawe umuntu. Bene data duhamagariwe kuvugana n'Imana no kwisunga Imana mu buryo bukomeye cyane. Hari yushikana dosiye yawe ugasanga wayihaye umuntu afise amaboko yanduye. Afise amaboko yanduye y'imikoshi. Nirijya jambo nababwiye, iyo utamenya umuntu igiharimwo ushobora kuba uri mu gihe cyo kwegeranya ugasanga ivyawe wabihaye umuntu wo gusanzaza. Ari muri periode, ari muri sezo yo gusanzaza. Uko wegeranije mu gihe ari ruhande rwawe we waca sanzaza niyo mwema arimwo. Nibijya bintu namye ndababwira.
umudefanseri bamutoza kudefanda teritware yiwe. Iyo umudefanseri agiye kuri ataki agezeyo atafasha ekipe adverse kudefanda, kuko impwemu yo imubwira ati kurayo, umuataka nawe impwemu imubwira ngo tsinda. Ni ibintu baturemamo, nico tubamva ngo hariho kade, ngo hariho minime, ngo hakabaho kade, 4e division, 3e division, 2e division, 1e division. Izo ngero zigenda gute kugira ngo iyo uzuraba umukinyi yahereye muri 3e division. Fabrice barabizi nabaja. Nuwahereye muri kade. Nico gituma bumva bashiraho école de foot. Aba bakinyi bahera muri école de foot, boss basohoka muri école de foot arabameyeri, kuko bari ku ishuri babibaremamo. Koca aramwitegeza akavuga ngo uri umudefanseri, uri umufoeri, akaca mutoza ivyo. Iyo utamenye uwo muriko muragendana, uri umuataka, uri mu bihe vyo gutsinda, ukaca wifatanya n'igihe cy'umuntu cyo kudefanda, uko kubiseye umutwe ni kwa ugarura. Igori ntiyinjira, ni kwa ufata ati ntujayo, ati marshe ntuyironka. Kubera iki? Uri kumwe na Yona atitayeho shite yawe, atitayeho ko ivyashara vyawe bimererwa neza. Tumbere Yesu yatubwiye ko tujabuka. Ingorane zirahari 2020, muga Yesu yatubwiye ko intambara atari gwacu. Yakubwiye ko intambara atari gwawe. Ushaka kusubira kwirangura, ushaka iki? Izanje zose nogwanya uyu mwaka papa yaziranguye, yamaze kuzirekipera. Sinshobora kugwana kandi mvise umugwanya akomeye. Ivyo Goliyati arabizi, nubwo wa mwana w'Imana, ihanga ry'Imana utabizi. Goliyati arabizi ko atari komba y'abantu benshi, ari question ya representation. Ntidukeneye ubwinshi, si ugufata amacumu. Nico gituma bivuga ngo ifarashi bayitoreza ivy'intambara, ariko kunesha n'ukuhoraho, ukugwana n'uko Imana iradutoza. Muga ntiduhamagare twe kugwana intambara, ni wayigwana. Nico gituma bivuga ngo abo yatoranije yarabatsindanishirije. Tukwiye kumubona imbere yacu nk'umugwanyi, nk'umugabisha w'ingabo. Dutumbere, tumwumvire, tumwobeyise. Siwe yagomba gukiza Ninewe, Yona we siwe yagomba, ntabwo ari we wagomba gukiza Ninewe. Ntiyaragutumye ugende kubakiza, yaragutumye kumvira ugende kubaburira. Duhamagariwe kumvira ijambo ry'Imana tubwi, tugahagara uko ritubwi kubijanye n'intambara. Urugamba rwawe ugwiwanje papa yarahejeje kururangura. Uguye umwaka yararuranguye. Ejo mwaka wa 2023 ahakubwira ngo nawe niwitegure dufashanye kugwana, ni sawa. Muguye umwaka wa 2020 ndabizi yuko je atantambara mfise, intambara ari yuhoraho, jewe no gutonda urugamba gusa. Muhaguruke dusenge. Iyo uri umuntu wigwanira usanga wabwiye na Yesu nabi, ngo nturuhu ubona yuko turiko turapfa. Ninde yakubwiye ga Petero kugira upfe? Urazi kubona urupfu ufise ubugingo, urupfu n'ubugingo ari wa rwiganza. Kubwira Yesu ati turiko turapfa, ari wa yobora urupfu. Data, ibintu ndabibabwira mukavyumva umenga na mafilosofi maremare, ni ibintu biremereye. Muga ibi bintu bizane mu buzima bwa misi yose. Ingene duhangayika tuvuye ngaha gutamba. Uhejeje gutamba, uhejeje kuvuga ingene ukunda Yesu, zamina wazivuze urahogora. Muga wamva ngaha ugasubira kufightinga hari hanze. Turi mu karuhuko, turi mu mpore. Mutima wanje upimye kuduga ca nkubisaye, ushatse kuduga kunyumvisha ko ari cyo nokora camanura. Bibiliya yakubwiye ngo tuzi, subira mu buruhukiro bwawe. Turi mu isabato, turi mu karuhuko k'abana b'Imana. Ntungore yagera kuvuga ati none ntavyo ubona uri kuracamwo. Yesu yambwiye ko anyikorera imitwaro uko bukeye. Turiya wagenda ku kazi kanaka wadepoza ugasanga umuntu w'umusazi, kuko muri uyu mwaka w'impore muzohura n'abasazi gusa. Muhura n'abantu bamesha. Atagaragaje meshansete mu mwaka uheze, uyu mwaka ni mwahura azoyikwereka.
ushobora kugenda kwinjira ahantu wahora winjira uhamaze imyaka 5 uhakorera mugasanga umuntu yabambye muramenyeranye yarigeze kuba yarabisinye mugu uyu mwaka kubera iki ijambo riri kugikorwa aho nyene niho papa ashaka kuraba ati mbega no ngaha umukobwa wanje umuhungu wanje yonyizera no ngaha yobona ko no bikora urangiza urabo umuntu ukamubwira ati yo sinkwishura hari ukwishura ico koze ibi bintu ndabironga ndi mu gihe canje ndi mu gihe c'umugisha ndi mu gihe cyo kururanirwa ndi mu gihe c'impore ugombye kuzanira iyo uca umusuguma ategenda uhure n'uzozigwana jewe singwana ndaruhutse fise impore mu mutima wanje zamura ibiganza vyawe dushimira Imana shimira Imana shimira Imana mu minota 2 gusa ubwira Imana ati Imana iki gihe kiragoye undinde Yona mu bwato bwanje Yona atuma ivyanje bihomba atuma ivyanje bitabwa mu kiyaga iyo bari kubimenya kirikare ko ari Yona ubwo bufindo butaramufata ivyashara vyabo ntibiba biguye mu mazi ntibiba biguye mu mazi Yehoshafati ari kumenya yuko Amaziya urya mugabo ari umuntu w'umunyakibi mu nyongazima bene data abantu baratwihishamwo ntitubimenye barabagenzi mugabo afise ibintu ariko arakora bidahimbara Imana ku ruhande rwaho Yehoshafati atamubona ba Yosuwa bahuye n'abagibiyoni babishiramo amasantima bituma bagenda gusezerana n'abansi ngo birakaza umutima w'Imana bagenda kubimenya mu nyuma bamaze kubahereza isezerano yuko babaye ubwoko bwabo iyo utabaye maso Yona arakwihishamwo iyo utabaye maso abagibiyoni baraza bamaze kwidegiza bamaze igihe bavunditse imikate bari bamaze gufata baravundika imikate igwifira kandi ari abantu bo hafi biteguriye kuza guhenda umwana w'Imana Bibiri ivuga ngo Yosuwa yarababaye bikomeye mugaba bitagikunda yuko atandukanye isezerano ko bari basezeraniye imbere y'Uhoraho ivyo tugenda guhomba mu gihe tutabaye maso Imana ntivyitaho bene data nico gituma ari gihe cyo kwiyubara ni gihe cyo kwiyubara hari gituma iyi message muyihawe bene data hari gituma iyi message umuryango uyihawe Imana ikubere maso nawe wibere maso wizigame nukuri Imana igufashe ikurinde ba Yona ikurinde abagibiyoni ikurinde abagenza kugira ngo dufatanye urugendo tarushishi go kurangura ariko mutari muri ugo rugendo ikurinde abagomba gutwara inyenyeri yawe hari abantu baza mu buzima bwawe baje kuzimya inyenyeri baje kugira ngo umugisha wawe ukunyage birahari bireze cyane mwagumbirana hagusiga muramutse hagusiga ibintu mu kuboko umugisha wawe hakazinyatsi Imana ikurinde izi guhishurira mu ndoto iguhishurira ku nzira yawe iguhishurira aho uri hose umuntu akwidegiza kuko aragoye kubona umuntu akwishamwe aragoye kubona kurusha umukunzi rimwe na rimwe uzosanga abo washize kure yawe aribo barabakunzi nyakuri kuruta abagiye barakubwira ngo turi hafi sindakubwiye ngo ubeho wikeka oya sindakubwiye ngo umunye umuntu wese ngo ucumure kuwo mwari musanze muri kumwe oya si wowe ubigira ntubishire mu bwenge bwawe ariko ni ibintu byo kwiragiza Imana kubwira Imana ngo Mana undinde jewe gutsitara undinde ku nzira yanje umuntu atari umugisha Bibiri ivuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha ariko ngo nta mubabaro yuvangamo ubwira Imana ati Mana abawunzanira umubabaro aboza kuvanga umugisha wawe bakawushiramo umubabaro ubandinde ku nzira yanje niryo sengesho si wowe ubirukana kuko ubigwanyemwo wewe uca wirukana abatari bo ntubamenya birekere papa bihe papa wame wiragiza Imana mu gitondo mwijoro wiragiza Imana usengera abagenzi bawe usengera abakwegereye basengere birakenewe basabira umugisha bashira imbere y'Imana
fata amazina yabo uyashyire imbere ya papa. Mu gihe ubasengera niho mwe muyera guhishurira. Mu gihe ubasengera niho Imana ikubwira tujya muntu ni muzima, urya si muzima, urya muntu mwitware ko gutya. Erega n'umuntu arashobora kuza mu buzima bwawe yaje kugira ngo akwigishe atari uko afise umutima mubi, ariko turakeneye uburongozi bwa mwe muyera. Nico gituma hariho message iguma igaruka yaho amaso y'imitima yacu yo kwihweza tukamenya ivyo twizigizwa. Ni vyiza. Hari umuntu aza mu buzima bwawe kugira ngo umufashe. Hari umuntu aza mu buzima bwawe kugira ngo bikunde aronke esikariye adugira kubiciye kuri wewe abohoke ikintu cyahora kimugora. Ariko hari n'undi aza mu buzima bwawe azi ibintu byose ari jokone, ikintu cyose arabikizi, ugasanga n'umuntu yaje kugara umugisha wawe. Ni vyiza kusengera abagenzi, ni vyiza kusengera entourage yawe, ni vyiza kusengera abo mufashanya akazi. Newe na wa wundi aguha marché, ewe na wa wundi wamukenda kwa gusinyira ikintu kanaka, mushira imbere y'Imana. Abantu bose bari ku nzira yawe ubona ko wocako kugira ngo bakubere umugisha, basabira umugisha. Imana izogenda iguhishurira. Uko niko mbayeho. Ubuzima bwo gusengera abantu nibwo butuma namangwana intambara zike zibaho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Imana ikugirire neza. Twaturire hamwe ati Mwami Yesu. Vuga cyane ati Mwami Yesu. Ndagushimiye. Ijambo ryawe ntirizira ubusa. Mpagaze hano ndaryizeye ko ari ukuri. Ndakwinginze ubwanje sinipfuza kuba Yona, kandi sinipfuza ko hariho uwombera Yona muri ubu bwato ndiko ndagenderamo. Ndakwinginze mu mutima ufatanye n'ico hejeje kuvuga, unshoboze kubibamwo maso. Iki gihe si gihe cyo gusamara, iki gihe si gihe cyo gusinzira, iki gihe si gihe cyo kwirekura birengeje, iki gihe ni gihe cy'abanyabwenge. Nk'ubwenge bwawe mpa esprit ya discernement, esprit ya révélation, kugira ngo mpishurirwe ibi nkikuje, abankikuje. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo ataguhishurirwa abantu barahona, iyo ataguhishurirwa abantu baseka ibihome. Ndakwinginze ntubikunde ko kugenda gusa. Nkeneye kugenda mfise ihishurirwa, kudiserna abanyegereye, abari hafi n'abari kure. Ndakwinginze Mwami Imana, unkuremwo ibishobisho, unkuremwo amasantima yo korosha no korohereza ibitariko biranyorohereza. Mwami Imana, nkagirirwa amahirwe yo kumenya Yona, nta santima, nta bishobisho, nuguterura nkata mu kiyaga, kugira ngo ikiyaga kisemwo impore. Uyu mwaka ni umwaka wanje w'impore impande zose. Ntukundire umuntu n'umwe ashobora kuza mu buzima bwanje agomba guhungabanya impore yanje. Ndakwinginze ntitunagendana indwi, ntitugendana iminsi 3, umpishurire abagenzi bakuvuyeko n'abavuye ku mugwanizi. Mwami Yesu, ndanakumenyesha, ngirirwa ubuntu bwo kubikumenyesha yuko ndabizi kandi ndavyizeye. Umugenzi, umukunzi nyakuri ni wewe, ni wewe. Fata ikibanza ca mbere, kuko ufashe ikibanza ca mbere bizokunda yuko umpuza n'abahuza nawe, hamuntandukanye n'abitandukanya nawe.
ndakwiragije jewe n'abanje n'ivyanje vyose biri mu maboko yawe. Niwe ufise kontrole y'ubuzima bwanje bwose. Icubahiro kibi cawe. Ndagushimiye, ungiriye neza. Abukunda urabibahishurira, abukunda urabakangira. Ndagushimiye kubw'igikangiro cawe, kubw'inkebuzo yawe. Urukundo rwawe nigo rutuma unkangura, nigo rutuma utemera ko hari ikintu kiza kubuza amahoro umutima wanje. Ishimwe n'icubahiro bikomeze kuba ivyawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Amen. Umwami Imana yacu abagirire neza. Karuhuko keza, indwi nziza y'umugisha. Mukomeze kugumana umutima wo kwitega. Papa yemeye ko hari ikintu agomba gukora iyi apremidi, mbese n'indwi mugiye gutangura. Uburinzi bw'Imana buri kumwe namwe, inyonga zayo ziri kumwe namwe ku murango nijoro. Indwi nziza y'umugisha. Abamama n'abigeme musigare mwebwe, abapapa batahe. Abamama n'abigeme mbese n'abashitsi babo wiyumva ko ari umushitsi